barazi gituma bubitsinda hari ibukavu bakaha kuvyura umutwe kandi baravuze yuko bafise iminsi ibiri yo kuha gasopo abarundi ngo bahave none amezi abaye ngahe baye menshi je nababwiye nti gabanya amajambo iyo nduru yo kuzana ibimburumburu n'amasafuriya mukubitira ku mamikoro ngo jo dushitse ngo muri ville ngo hehe ngo turaje ni kareka tubarindira igihe kirekire turiko turaruka bareke cyangwa batubwiye ati ye ntitubuza tumenye ko ataka muri dusamba urabyo barabizi ikirere cy'iwacu kontrole n'amadrone atagira uko angana urazi yuko banavyidodera kwa pasi ngo twaronka muri Burundi bakomanza amadrone menshi arahari n'umusore banyuja bose baba ubona nico bituma bavuga bati none bigenda gute uno munsi rero bare guterwa abantu ico cyo no gifasha indongozi no ufasha kuremesha bene wacu kandi ngo nibaryame basinzire abaja ku mirimo nibayikora abubaka nibubake nta kizobibomora urabyumva ntihagire umuntu areka kuzinduka ngo yigire kuri safari yiwe ngo yibaze ngo hana ku mugoroba umunsi weekend yego bamwe mwenda kujana mu gatumba umupaka baratwugurura twinjire urabe abantu baho bose bati makanika aravuze ati twebwe turiko dukorerwaho nyabwoko na Rede Tabara ikoreshejwe na Kabira yahawe koridoro na Kabira yambuka ivuye mu Rwanda ije kutumara ayo majambo narayabumvishije arayavuga yego mukerenda yabasubirizamo abantu bose barayumvise hanyuma aravuga ngo ntashobora kuzigera akorana na M23 mu nyuma batangiye kumusoresha ngo akorana na M23 sinshobora gukorana na M23 iri kumwe na Rede Tabara iri kumwe na Kabira yatumaze kuva iyo declaration nta mizi yahaciye arapfa yego ibivugwa ko ashobora kuranira ngira n'umubiri we ugishushe utarahora ikiziga ciwe sibyo n'ikigandaro kitaraba babara batangaje itangazo yuko twigwaneho igiye kwiyunga na M23 turayiyamiriza turayawe nkaguterera turabigenza gute sibyo oya ahubwo abanyamurenge yabaza ubwenge ni babona yuko bafashwe mu rwate na bene wabo bakagomba kubamarirayo uravyumva bari gusaba inzira y'ubuhungiro bagahungira i Burundi kandi inzira ababwira abasirikare bamwe bari ati twico tubona ducinza duhunge dusange bene wacu hari kuko abanyamurenge bari Burundi bamaze imyaka 30 irenga nta genocide nta n'ikintu na kimwe kiraba bakoreyeho neza tucinza tuje hari ikarata bariko barakina bayimenye abandi babimenye uyu mucezo wiwe bariko bavuga ngo ihunyabwoko abarundi bagomba gutegwa umutego muga nta utega umutego inyoni ikiramuraba urabona yuko twigwaneho yari yifatanije na M23 sibyo kandi twigwaneho urabizi yuko mu biganiro by'Idoha girimwo mu biganiro muri Amerika ntirimwo baca bahindura Rwanda noneho duce twongera ko MRDP twigwaneho yitwe n'umugambwe uravyumva donc bo bica bitwa n'iby'abanyamurenge ico bakoze ni ikirere bavuga ati murabona ibya M23 bisaka vyimbwa birahiye biranse M23 igiye kutabaho iramanitse ubu rero babagwanyi bitwa yuko bari muri Rede Tabara bitwa bari muri M23 na ya mihari yose yahuri hungabanya umutekano muri Nord Kivu uravyumva bose baciye binjizwa muri twigwaneho uravyumva uwo twigwaneho uzobona mu misiza bandi kugwana bavuga ati amasezerano y'Idoha amasezerano ya Amerika twe ntaturaba ana hamwe twe twabe dushaka ahubwo ibiganiro uravyumva donc baci bitwa ko basigaye bonyene mugabo baragwanye bose bahora muri za M23 n'ahari bose bariko biyegeranya kugira ngo baduge mu misozi irimwo abanyamurenge naho wumva bacisha muri ibyo vy'imahoro bacisha muri ibyo bya gakondo ngo harugaye ngo nibabugururire bagomba kugurura abagwanyi kugira baje kwiyeganiriza hamwe bamaze kwiyeganiriza hamwe rero ko bazoba bari mu banyagihugu bahateze umutego uko bashitseyo baca barasa ingabo z'abarundi bakarasa FRDC
kugira ngo abarundi ntibashobora kwihangana kandi mu ko bashobora musubiza uyu ko bashobora musubiza hanyuma na FRDC bace batse umucanwa barasane niyo twigwaneho yego mugabo bafise prof yuko hapfamwo abasivile benshi b'abanyamurenge kandi bo nyene bazobirasira urabyumva bamaze kubirasira bateguye yuko hariho n'abanyamurenge bazoca batanga reka kumburengere ku kintu kimwe rero naciye mbona ko giteye ubwoba hari umurundi yise umwana ati bavumiragiye yego bavumiragiye son excellence ejo mwijoro ejo ku mugoroba hari urwandiko rwasohotse yego vuga ati yagizwe umurongozi ni gitangaza muri Sahel ati akarere agiye kuba ari wakajegeza mu gihe abandi bavuga yuko ari kategora genocide reka duhere kuri genocide yego iyi genocide naho hasohotse urwandiko n'ubundi rw'abantu bavuga yuko ari abanyamurenge bishize hamwe gakondo ngo ni shiramwe rihuza amamitualite yose y'abanyamurenge ku isi harimo abo muri Denmark mu Rwanda mu Buganda muri Australia mu Bwongereza no muri Amerika hose ahashoboka sinabonye mwo mu Burundi Imana imbabarire simba nihenze ngiye kukubaza genocide bavuze yuko hari n'amagenekerezo bashizemo yuko hari amadrone yateye amabombe aturutse i Burundi ubu abana bari mu gahinda n'imiryango iri mu gahinda hakurya hari iminembwe kumbure tuze kuba tunagaruka kuri his excellence kuba yizewe mu mabanga iyi genocide wabibonye gute urujya gwandiko wa Apôtre bo iyi genocide kampanye bariko baragira ego kugira ngo amabi bariko barakorera abanyekongo azogire ko yitirirwa abarundi kandi abo bagiye gutabara hanyuma urabona ubu yoye nta muntu atazi yuko ari igikorwa cyatangwe kera kuva dufate duhere muri 2017 ego igihe cya Rede Tabara bo nyine baravuye ko Rede Tabara yambutse iva mu Kadomo yinjira muri Kongo niko bahita mu Rwanda bahita mu Kadomo urabyumva akadomo n'akaburungu kuko baraje u Rwanda kuri Kongo n'umenga n'akaburungu bahita mu Kadomo urumva abanyarwanda baze kuvyumva neza se Apôtre aritamwe yabivuze no mu video no mu audio ni mu Kadomo urabyumva n'akaburungu ntacyo twa tunabariye kuko nimba u Rwanda arakadomo Burundi n'u Rwanda burya ntibisumbana kandi nubwo bahita mu Kadomo nijyo niyo operation rero je kumenya abantu bakwiye bakasubira inyuma bakaraba tuzeye makanika aravuze ati twebwe turiko dukorerwaho nyabwoko na Rede Tabara ikoreshejwe na Kabira yahawe koridoro na Kabira yambuka ivuye mu Rwanda ije kutumara ayo majambo narayabumvishije arayavuga yego mukerenda yabasubirizamo abantu bose barayumvise hanyuma aravuga ngo ntashobora kuzigera akorana na M23 mu nyuma batangiye kumusolista ngo akorana na M23 sinshobora gukorana na M23 iri kumwe na Rede Tabara iri kumwe na Kabira yatumaze kuva iyo declaration nta mizi yahaciye arapfa yego ibivugwa ko ashobora kuranira ngira n'umubiri we ugishushe utarahora ikiziga ciwe sibyo n'ikigandaro kitaraba batanga itangazo yuko twigwaneho igiye kwiyunga na M23 uwiko Gasinzira Juvenal yumvise guverineri wa Kivu yego mushasha umwe bagira guverineri wa Kivu wa mbere ibiganiro bigiye gutangura avuga ati mbega none kwibiganiro muri Angola biriyo hanyuma ikatare bikaba bigezeyo mukaba mugiye kuganira hakavugwayo M23 gusa ntiyavugwayo hari M23 akaba atari y'abanyamurenge none ko atakizo cy'abanyamurenge kiyo kiyavugwa mu biganiro cyangwa atamunyamurenge n'umwe ari karaja mu biganiro twebwe ibyacu bigiye kuvugwa nande bizovugwa nande niho nyabwo cyo turagirirwa bizovugwa nande yego bukeye kabiri bamutoye ikiziga
no kuvuga serukiye contre y'ibyo biriko biraba irimera nigo ngo abantu bashira akabazo umuntu wese yopoje kuri M23 n'u Rwanda kwa cyarapfuye kubera hari amakuru Azarias Rubero yego BBC imvo n'imvano ati Kabira avize umugambi wo kugira gute ukurimbura ubwoko bw'abanyamurenge ati yoherereje n'indege yuzuye ibigwanisho amabombe n'impuza rutura zigiye kumara abanyamurenge sivyo yego uyo oye bamaje munyamakuru ati none kutangwa ivyo bintu vuze ati kumenga sivyo ati vyemere ko ari ukuri nuko nyene bimeze bukeye Kabiri ahindura imvugo uno munsi ari kumwe na wa wundi yari kavuga ko aje kubamara aje yoreje indege kumara abantu bantu mukina politike n'abantu murabonera ahantu hari iki Moyize Nyaruka yicaye imbere y'iradiyo televiziyo ati en 2017 Rede Tabara irongowe na Sinduhije ari mu bubiri yego ati yifatanije na FPR na za mayimayi n'izindi bagize ihunyabwoko ryo kugomba kumara abanyamurenge n'ubu ndacabaza ikibazo banyamurenge bikunda banatwishure uvuga yuko ihunyabwoko ryabo riko ritegurwa n'abarundi hari n'umwe muri mwebwe ataza Rede Tabara yavuye mu kadomos yavuye mu kadomo hari n'umwe atazi ibikorwa Kabira yakoze byo kumara abanyamurenge persone uno munsi igikorwa yatanguye kandi akibandanya bigenze gute ngo bene wanyu bamwe babahemukire mweme no kujya inyuma yabo muvuge yuko ari ubundi buriko barabikora uwitwa ntuze kibasumbanye Hadere mu kirundi ni Hadere urabyumva wenye baravuga ati ntimukagira ubwoba bwo kuvuga uri karatumara uwo ari we ni Rede Tabara kandi yavuye mu kadomo mu kavuga amajwi yavuze ngaho none bishoboka gute ingene no munsi abo bariko baravuga ibyo byose batumva ibyo abandi banyamurenge bisobanuke bavuga abantu bakomeye babasaza bazi ukuri bazi zanzira igihumbi zo kumara abanyamurenge zateguwe n'u Rwanda izi arizo kureke batumva inama za bamanyota abantu bakuze abitwa bakingungwa sivyo birirwa barahanura bene wabo abitwa Kizehe Rafael wewe yagwananye n'abandi niwe yafashije n'abagwigema kurondera abagwana Fred Gwigema sivyo nawe ndekora kuvuga ubuhemu bw'abanyarwanda n'inkotanyi bagize bakoreye abanyamurenge nawe yapfuye urupfu rudasobanutse neza abitwa ba Colonel Tawimbi bavuga ubuhemu bw'abanyarwanda n'ingene bateguye kumara abanyamurenge abo se abanyamurenge bene wabo abitwa bagakunzi Fred ntibirirwa baravuga bati u Rwanda rwateguye ibi nibi rubishira mu ngiro bundi bagwaye muri Kongo bose n'abantu bazi iyo ntambara bazi n'ivyabo gusumba tuyaduhugura tuguma tuvuza ibintu by'ibiragarira n'intuze ngaho banyagaza ibihunda ku makamera bavuga ibintu batazi aba n'abantu basobanutse bazi ubwenge banabibaye bangarwa Patrick honorable national yitwa Enoch sivyo wewe no muri ya nama yabera ikigali avuga ati turiko tumagwa n'abanyarwanda uravyumva bamirere ba Pastor Jonas ariko ba metre bukuru yamanuwe kuri etage ikigali bakabakubita haza gahwera ubuze umunyamurenge none aba bitwa ba Seba nimba ba Seba abagabo bamenyesha makuru ba Hamas n'abitwa bagara ahubwo Seba nigeze kumva ko ashobora kuba no mu yaraje mu Burundi birashoboka none aba bose bavuga ukuri bazi ubwenge bize basobanutse babanye bamwe bagwanye muri za RCD abandi bakagwana muri M23 ya mbere abandi bakagwana muri FARDC abandi bakagwana hehe mugabo bazi ni bagwanye n'igihe ko babohoje u Rwanda igihe inkotanyi zifashe igihugu
aba bose bavuye ikinyoma uno munsi ku buryo botuma urutoki MBAYAHAGA ngo reka avuga ibintu biremeye simvuga ibyaba bose bavuga none kubera iki uno munsi bihindutse bikitwa iby'abarundi bikitwa ibya Gisekedi ntafashe igihugu muri 2019 siyo yatwara igihugu none jenoside nimba yatanguye 2017 ibyo biragira retroactivity si ntabwo rero yaratwe igihugu niwe yabikoze kandi no mu Rwanda banditse hanyuma ikinacyo Gisekedi ntiyarondeye imfashanyo yumvise yuko babamaze akabona ikimazi bayita mu kinyamurenge bayita indoro urabyumva ikimazi kibi yuko umuntu yabuze akabaruka yasenga sasa nkani $1,000,000 kugira ngo biyubake kubera amazu yabo yahiye anabahoze kubera bakababara bafise ko kabana bapfuye abavyeyi bahiriye mu mazu niki none Gisekedi ibyo yasanze biriko birakogwa abyitiri oya nta mpamvu ni imwe ndayishimiye ntafashe igihugu muri 2020 ne muri 2020 uciye muri 2017 na 2020 imyaka 3 yose waciye planning ibintu bamusubije muri 2017 niwe yiteguye genocide yarabivuze umuntu yafashe igihugu akabanza kwegeranya abahutu n'abatutsi bose n'abashaka bagira umwe agize ideology yo kujya kumara abantu gute bo mu bwoko bw'izwe bw'abatutsi n'abanyamurenge batari mu butaka atwara kandi tuzi ingene yagiye muri Kongo ko yatabajwe na mugenzi we kuko mubanye niwe muryango akavuga ati jewe ndafise ikibazo hari umuntu yanteye karazaranye ngaye impande y'urugo rwawe none sokoroka uhagarare ku rugo hanyuma umfashe kumugwanya none ico gihe ndayishimiye yagiye gutera cyangwa yagiye gutabara none abantu b'abasirikare b'abarundi bari n'umunyamurenge ki uretse bariko bahabwa amafaranga yo kuvuga ibinyoma bagurishije bene wabo ninde tabize ko abasirikare b'abarundi bamaze gushika iwabo bashitse bigisha bakigisha abanyamurenge bakigisha abantu z'abafurero bakigisha abanyindu n'abandi babembe babana nijya migwi y'abamayimayi bati mutegeza kubana amahoro mukabumwe kuri tuje kurasa umuntu n'umwe tuje kugorora amahoro bakabyemera aho bavyemeye isoko irarema isukari bararonka umunyu barawurya impuzu nshasha barayironka uburengeti barafise amazu yaba ibitungwa byari byaranyaze barabibasubije aho batavyemeye abo basanze ntuze kabira nabo bavuye mu kadomo baredetabara bararashe bakabagira ibimuga abandi bakabindembe bakagwara ntibase bapakira imiduga bakaza kubavuza ngaho none uno munsi ineza Burundi bwakoze igiye kuvunjwamwo genocide ikibazo cyo nibaza runo rwandiko Apôtre gwasinywe ko n'abantu ibikoresho bajya bose ko n'abantu barongoye mituwalite Apôtre ndavyumva n'umuntu arongoye mituwalite yoca bayigikoresho gute igikoresho cya FPR cyo kimwe na mahoro itaragoka mahoro peace association itaragoka ngo ibintu uzeye igugwe n'u Rwanda yavuga neza yavugira bene wabo mugabo no munsi ra igihe adera yavuga yuko batabwiye kugira ubwabo kuvuga rede tabara iki urwandiko rugizwe n'amapaje 4 impapuro 4 nagomba b'igihumbi nta murongo n'umwe ukuri urimo ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu n'imwe ivuga ukuri bafisemo itariki 30 bazivuze ku z'ukwezi kwa gatandatu nicyo mvona umenga hari iki habayeho indege zavuye mu gihugu cy'u Burundi za drone zivuye amaja abo muri mahoro babe muri ntuze gakondo bafise amaradara yahe yo kuraba aho indege ivuye nta numwe ari muri Kongo arimwo akari muri Munembwe yasinye karimo ahubwo ni bijuju bashaka kwandikira icegera ca Trump uzi uko bakontrola isi yose bafise amasatelite hejuru yacu babona aho ikintu cyose kiriko kirabera n'umusirikare yambutse avigwana n'uva hehe baba bamubona na effective barayibona no kwambuka ijoro Apôtre barababona none ubwo bivuga yuko batazi aho drone yavuye ngo wende kubandikira ngo yavuye hanaha ako kantu uvuze nika ica nibaza rero indege bavuga ngo bararashe ngo indege ngo humanitaire je nabaje ibibazo niba bitwishyura iyo ndege ihagurutse ku kibuga cy'indege kiyi ikiraboneka ni ijya ndege bavuga ko yarashwe
yego ingwitwaye imfashanyo y'imiti ngo bashiriye mu minembwe ijya ndege ko bavuze ngo niyo abafasha abantu ni manitere sibyo none yavuye ku kibuga c'indege iki ijya ndege ni kompanyi yitwa ngwiki uravyumva mbega iyo shira hamwe rifasha abantu ryarigiye gufasha abanyamurenge yitwa ngwiki iradekarana ko ryata ibintu byabo byagize ikibazo kompanyi nyene ndege ntirigera ivuga ikintu na kimwe ntayihari kuko ushobora gusanga ari niyabonyene uravyumva kandi nivyo bo ntiratubwira bati ishirahamwe ryarigiye gufasha abantu ni Croix Rouge ni Croissant Rouge ni Sans Frontières kwa ivi na ivi ingudeke avuga ati twebwe twari gufasha no baraturashe membre d'équipage yari naka na naka yo twadutwaye yari amatoni y'ibi nibi nabiri hari ibyo urugira wumva oya none muri ico gihe uri kuwandikira icega cha Trump uri kumubwira ibyo bintu umubesha ngo indege ngo yararashwe wiraswe ngo ari humanitaire indege ari ipakiye amasasu igapakira n'imiti y'ibiguma y'abasirikare bakomekera ku rugamba none abavyeyi babagemurira amapaso ko babonye badondagura bati babuze isukari babuze umunyu babuze agasabuni babuze iki muri ndege nta munyu warimo nta sukari yarimo nta masabuni yarimo nta birengeti byarimo nta ndobo yarimo nta kintu na kimwe cyarimo ndetse ibyo bagwanye ikibazo naco nibaza Apôtre ubwo nibwo bari yamayeri yo kuyovya abantu ati nimubone yuko hari yakora aba genocide ariko agaca bakabaza ngo urumva ngo amayira yose yarafunzwe mu ntambara niko bimeze none babareke bidegembe kandi baragiye mu rugamba ntibishoboka ave tugiye kuraba ivyo gakondo yavuze yagombye kuvugira twigwaneho yagombye tuvugira abagwanyi barabuze inzira bacamwe kugira baze guhungabanya hose zabuvira na he inzira zirapfunze ntibikunda murundi ni bagaje ngo ninzira ngo zuko ngo boja gutabara bene wabo ngo bashirirwe ibifungurwa niki ni inzira z'abagwanyi none mu ntambara ntibabitse no gufa abantu barapfa uravyumva rero muri ico gihe rero rujya rwandiko narabonye je numva urwandiko ni ya kampanye ya yindi ibandanya kugira ngo barondere ingene basharija ntuze uburundi mu ntumbero zibiri uburundi bugira ubwoba bw'Kisekedi na leta ya Kongo uvuga ati twese kuguma twagezwe ibintu reka dufume twigira sivyo hanyuma babateshe kugira ngo ntibacungire akarere kegereye imipaka yacu y'u Burundi kandi tubizi neza yuko umugambi bafise no kuzohungabanya Burundi birimo rero muri ico gihe rero nibemere abo bagakondo babo nibabwire aba twigwaneho bababwire bati mbega nimushira ibigwanisho hasi abavyeyi bacu barapfuye hama badekara amahoro muga mu gihe bakibona umusirikare wo mu Burundi bakamurasa mu gihe bakibona umufaransa bakamurasa mu rugamba niko bimeze mu byo basabye bo nabo basabye yuko muri bavuze ati appel direct et pressant bavuze bati le gouvernement de la République démocratique du Congo et du Burundi doivent immédiatement mettre un terme à cette menace d'extermination planifiée et garantir l'accès Burundi République iharanira intwaro rusange ya Congo n'u Burundi mu buryo bwihuse bahagarike uyu mugambi mubisha ntawo hari nta guhonya abanyamurenge nta muntu hagarikije atahagurukije muri make babwira akadomo babwire n'ibyitso byabo bavuga ati hagarika ibi bintu akadomo uyivuze akadomo abantu bavyumve neza no Rwanda niko bagwita ngo hariya hakujya bagwita ngo akadomo nibabwira akadomo kabiri niko gwagiye Doha niko gwagiye muri Amerika niko ruzyo gwagiye gukora muri Kongo muri Doha nta murundi batumyeko muri Amerika ntibabatumyeko barazi yuko abarundi muri Kongo atamutekano bariko barahungabanya iyi genocide yagirijwe mu Burundi rero umurundi avyakiriye gute Apôtre Nigitutsi biragenda gute turayiyamiriza turayawe nka gute rero turabigenza gute sivyo oya
ahubwo abanyamurenge yabaza ubwenge babona yuko bafashwe mu gwate na bene wabo bakagomba kubamarirayo uravyumva bari gusaba inzira y'ubuhungiro bagahungira i Burundi kandi inzira babwira abasirikare bamwe bari ati twico tubona ducinza duhunge dusange bene wacu hari kuko abanyamurenge bari Burundi bamaze imyaka 30 irenga nta genocide bagiriye genocide nta n'ikintu na kimwe kiraba bakoreyeho neza tucinza tuje hari n'ahandi hoho bakabahenda n'ubundi bazohonerayo bahonejwe nabo nyene bazohonerayo bahonejwe nabo nyene reka nabavunira akagohe kimipango bariko barapanga yuko ugomba kwiga ihonyabwoko uko bizogenda kose ryagirizwa abarundi uti bimeze gute M23 urabona yamaze gusinya amasezerano ntasubira inyuma mu byo basinya bavuga yuko basubiza uburere bwose bafashe ingabo zabo zose ziheza zikegeranizwa ahantu urabyumva ababonye yuko bishoboka bagashirwa mu gisirikare ca Kongo ca FRDC abandi bakabademobiliza abandi bakabahinda imirimo urabyumva abavuye mu Rwanda bazotaha basubira iwabo abavuye Masisi bazusubira iwabo muri Nord Kivu sivyo mugabo ikarata bariko barakina bayimenye abandi babimenye uyu mucezo wiwe bariko bavuga ngo ihonyabwoko abarundi bagomba gutegwa umutego muga nta utega umutego inyoni ikiramuraba urabona yuko twigwaneho yari yifatanije na M23 sivyo kandi twigwaneho urabizi yuko mu biganiro by'Idoha ntirimwo mu biganiro muri Amerika ntirimwo baca bahindura Rwanda noneho duce twongera ko MRDP twigwaneho yitwe n'umugambwe uravyumva donc bo bica bitwa ni iby'abanyamurenge ico bakoze ni ikirere bavuga ati murabona ibya M23 bisaka by'imbwa birahiye birasa M23 igiye kutabaho iramanitse ubu rero babagwanyi bitwa yuko bari muri Rede Tabara bitwa bari muri M23 na ya mihari yose yahuri hungabanya umutekano aho muri Nord Kivu uravyumva bose baciye binjizwa muri twigwaneho uravyumva uwo twigwaneho uzobona mu minsi iza bandi kugwana bavuga ati amasezerano y'Idoha amasezerano ya Amerika twe ntaturaba ana hamwe twe twabe dushaka ahubwo ibiganiro uravyumva donc baci bitwa ko basigaye bonyene mugabo babagwanyi bose bahora muri za M23 n'ahandi bose bariko biyegeranya kugira ngo baduge mu misozi irimo abanyamurenge naho wumva bacisha muri ibi vy'imahoro bacisha muri ibi bya gakondo ngo harugaye ngo nibabugururire bagomba kugurura abagwanyi kugira baje kwiyeganiriza hamwe bamaze kwiyeganiriza hamwe rero ko bazoba bari mu banyagihugu bateze umutego uko bashitseyo baca barasa ingabo z'abarundi bakarasa FRDC kugira ngo abarundi ntibashobora kwihangana kandi mu Burundi ko bashobora musubiza hanyuma na FRDC bace batse umucanwa barasane niyo twigwaneho mugabo bafise pro yuko hapfamwo abasivile benshi b'abanyamurenge kandi bo nyene bazobirasira uravyumva bamaze kubirasira bateguye yuko hariho n'abanyamurenge bazoca batanga amatemonyage bavuga yuko bishwe n'abarundi bishwe n'ingabo z'abarundi ivyo biriko birapangwa nibazo kubaza ngo nibindi nico ariko bararondera M23 irikiravamwo mugabo MRDP twigwaneho irikirasubira kwiyubaka kandi bagomba kuva muri zone barimo kubera iyo zone urabona n'ubundi yahora yitwa ya M23 n'u Rwanda rusubiye inyuma mugabo kandi wibuke yuko Sematama mu kuduga hariya yaduga n'ingabo zirenga 2,000 z'abanyarwanda niyo bari kandi apana abasirikare basanzwe special force uravyumva niyo bari no bagomba ko abagwanyi bose rero bashabasangayo bagira ikintu cyo gusotora ingabo z'u Burundi aho ziri basotore FRDC ku buryo habaye shanje umucana mugabo ico bagamije ni ya genocide baca bayivuga ati nuko bonyene baca bamijagura amasasu muri mu bene gihugu baca b'abanyamurenge hapfe kandi batari bake mugabo hashi hasigara basigara batemanya bati iyo ataba twigwaneho tuba twaheze mugabo abatwishe n'abarundi none wacu badekara bati ngiye ya genocide ngiye bayikotse bane tubivuga mugahari ati ngiye barabishe ni pro irikirako
Apôtre abanyamurenge no munsi ariko barakumva ntibagwe umutego bawubona bakora iki kubwa ubona bakora iki kw'icyo kintu bareke kwagiza wagiye kubatabara wagiye kubamara bamenye ko umwasa ari muri bo nibareke kwagiriza iyo pra irahari turayizi ese ho baremwe nk'abantu b'abanyarwanda ariko barabafasha cyane ariko nawe urabaza ngo umuzungu ari inzoka ariko nawe abo ni ibikoresho abo bantu basinye ngaha n'ibikoresho n'ibikoresho muri make reka dufate ko kumbure Imana izogenda ikingira abo banyamurenge bakingira mugabo urumva n'uruhara rwabo ntawuririra uwiyahuye ntawurira uwiyahuye ubwo nibahitamwe ko baza kuraswa tuzosura dushikiye tuzoshika hose tubereke intwara sur blanc nta Burundi bufise umugambi mubi ku banyamurenge nta Burundi bufise umugambi mubi ku banyekongo nta Burundi bufise umugambi mubi ku banyarwanda nta Burundi bufise umugambi n'umwe utari mu karere nico gituma ubona na president yishimira ko yizerwa ahantu hose uretse abonye bo mu kadomo n'aba bandi b'ivyitso by'ibikoresho byabo nta wundi ashobora kubagiriza yuko bafise umugambi wo guhonya abanyamurenge nta wundi afise sivyo iyo pra bamenye banyamurenge mugomba kumarwa na bene wanyu nibyo bikoresho biriko ragomba gukoreshwa ejo nimwafasha abantu bagira ico baba ntimuje kumenya muvuga ngo n'abarundi mumenye ko abarundi babatabaye abarundi barabagaburiye baje bagi batwaye inka zo kubagaburira baravuza abagwayi bagarura inka zabo zari zaranyazwe babigisha kubana amahoro no munsi aho abarundi bari ibyo byose bariko bararira byanditse muri ico gipapuro hariya biriyo rero nibaza yuko ntibaje guhendwa ugomba kubamara n'urya yarungitse rede tabara ubwa mbere umugambi uracari wa wundi ntiyarangije agomba kumarira bari basigaye ubwo agomba kumarira bari basigaye zanzira bavuga igihumbi zishobora kuba ziko zirabandanya